Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwese muguma mudukurikirana mudahengeshanya kuguma mukurikirana ibi vyigwa vy'ubwenge tuguma tubategurira tubashikiriza. So uno musi rero ndaje ndabazaniye ukuntu woshobora kugarukana nimero yawe mu gihe bayihagaritse. Nimero yawe mu gihe bayihagaritse ukabandikira muri WhatsApp bagasubira kuyikugarukanira. Okay, mugumane nanje rero gushika inyuma ya video kugira mushobore kubona iyo video y'ubwenge nabateguriye. Ariko imbere yuko tubandanya reka mbanze ndababwire nk'ibintu bitanu bituma nimero yawe bayihagarika. Ikintu ca mbere gituma nimero yawe bayihagarika no kudakoresha WhatsApp iri officiel. WhatsApp naho WhatsApp ziri officiel ni WhatsApp zibiri, ni WhatsApp Messenger na WhatsApp Business. Okay, ikindi kigira kabiri gituma nimero yawe bashobora kuyihagarika no gucreya amagroupe menshi. Gucreya amagroupe menshi. Ikindi kintu kigira gatatu naco nukurungika message ku bantu benshi. Ndibaza abantu mukunda gupartaja murabizi. Ikindi naco kigira kane gituma nimero yawe bashobora kuyihagarika nukukopya message imwe ukayirungikira abantu benshi nk'akarorero uri kurapartaja nk'ibintu vy'iwawe urazi yuko usanga uri kurakora copy ubirungikira abantu benshi batandukanye. Ikindi kintu naco gituma nimero yawe bashobora kuyihagarika nukublokwa n'abantu benshi. Okay, ndibaza muriko murabitahura kublokwa n'abantu benshi biratuma nimero yawe bashobora kuyihagarika. So mugumane rero nanje ndabereke ukuntu ibi bintu ushobora kuvyikuriramwo nimero yawe ikasubira ku murongo igakora. Ukuntu rero tubikora turifashisha aya amajambo mubona ngaha je nayanditsemwo aha indani muri WhatsApp mwendaza kuyabaha ngaha muri commentaire. So guys, ariko mbere yuko tubandanya banza ukore subscribe kuri channel ya YouTube ni ibigezweho kuri telefone. Kora subscribe kugira dukoze video uzoze urabona notification. Mutwereke yuko nivyo tubaha muri ko murabikurikirana. Ucu fyonda ngaho ku gakengeri ucugira kuri tute. Okay? Aha rero ikintu ucukora ndibaza mwese murazi nimero bayihagaritse ukuntu imeze. Ngenda bereke nk'ubu twugurure nk'inimero. Murabona nk'iyi nimero siyo mu Burundi ariko nayone barayihagaritse murabibona. Reka tugire ngaha kuri next murabe. Okay, aha murabona yuko nimero bayihagaritse, murabona yuko baca batwereka ngo tugire kuri support. Aha rero hari inzira zibiri zo kubikuramwo. Inzira ya mbere no kubandikira kuri email dukoresheje y'amajambo nabereka jewe nza kuyabaha muri commentaire. Aho ikintu cukora ucuza muri email yiwawe winjiremwo. Okay, aha turinjiye muri email. Wowe ngaha ikintu cukora ucuza kuri aka kantu ngaha musi, aka kantu umenga na gastiro ndibaza murakabona uce wemeza ko aha mbere handitse tu uza kuri ya majambo twagira ucukopya email ugomba ubandikireko aho hambere kuri tu munkurikirane neza ucukopya ino email uce ugenda uyishiremwo. Okay, murabona yuko yahejeje kujamwo. Aha naho aha kuri sije
aha uca wandikamwo request nk'uko. Aha hepfo naho kuri compose aha ucuza kwarya amajambo ubandikira aya ndibaza murayabona nico kimwe najya hi Siri, I am sorry, my WhatsApp number is banned, please unban my WhatsApp number. Ucugira my WhatsApp number is, ucugira please desase nka setting nk'akarorero ngaha mu Burundi, ariko wowe uraza kugira ivy'iwawe. Okay, wowe ucumodifya gusa nimero ijya bugaye niyo uca uza ukandikamwo ngaha aha kuri is please desa nk'akarorero mubona ko ngaho je nagize ijya yo muri Kenya kuko niyo bugaye. Ucugira kuri copy, ucukopya ubijane nahone aha kuri compose email. Okay, aha kuri compose duca dukubitaho yamanuze yamajambo duhejeje gukopya. Muyarabe neza uku aha hambere nijya email ushaka nijya email ubandikirako ijya mwabonye support@whatsapp.com. iyi niyo ubandikirako. Aha naho ca wandika request, aha naho uca wandika aya majambo nyene uca wandikamwo ni nimero bahagaritse. Aha wewe ikintu cukora uca urungika aha hejuru kuri uruntu aha kuri envoyer uca urungika. Okay, uca ufyondako gusa nkuku aha message murana ko batweretse ngo sending. Reka dusubireyo turabe ko message yagiye. Okay, reka tuze ngaha aha kutu turongo dutatu ino hejuru, hama tugire ngaha kuri send, tugire kuri send. Sorry, message ntirashika guys, ihangane message ntirashika, turabe. Okay, aha uje ngaha kuri send baca bakwereka yuko message yagiye uca ubibona. Reka nk'ubu sorry nari nagize email itariyo niyi, reka duconnecte nayo muca mubibona yuko message yagiye. Murabona nk'ubu iyi nayanditse jo murabona ya message nari ndungitse ubu nyene ngiyi yagiye. Okay, aha rero barashobora guca bakwishura ubwo nyene, canke naho ubonye batakwishuye uca usubira ukabandikira iyo message ubonye yaheze nka 24 heures batakwishuye. Aha rero kenshi bakwishura bakubwira ngo urindire amasaha 28 bagomba barabe nimero yawe ko atamakosa menshi yari ifise hama bayugurure. Okay, so aha rero bijya bindi navyo ukuntu igituma bugara nimero ukunako hinge ndabibereke. Abantu namwe bugariye amanimero mukabona ngo babereka ibintu bimeze uku aha baba bayugaye kubimvo zuko udakoresha WhatsApp ziri officiel ya yindi WhatsApp business canke WhatsApp messenger. Aha rero ikintu bigusaba uca immediately aho nyene uca uteresharja WhatsApp messenger canke business ugaca uyikoresha iyi kuri iyo nimero. N'abagikoresha ama GB ama WhatsApp atari messenger canke business no bahanura yuko nimba mukunda nimero yanyu mube murakoresha izo WhatsApp zemewe n'amategeko. So ibi navyo muraza kwandika muri commentaire nzobakorere video y'ukuntu ushobora kubikuramwo mu gihe vyaje. So rero nimukore subscribe kuri iyi channel yacu ya YouTube kugira tugume tubaha ivyigwa vy'ubwenge, ivyigwa vy'ingirakamaro cane. So
yari jewe nyene Obama nguma ndabategurira trike z'ubwenge. Ciao ciao, tuzosubira muri video ikurikira. Thanks for watching.